Muri ivyo birori vyo gushikiriza icese izo nyubakwa ujejwe akarere k'uburaruko gashira uburengero mwishirahamwe Amazi Water Floris Dusabe yamenyesheje ko izo nyubakwa zifise ubushobozi bwo gutanga amazi angana n'amaritiro 200 ku isaha. Inyubako z'amazi twubatse ngaha mu bitaro ifise ubushobozi bwo gutanga amazi angana n'amaritiro 200 ku isaha. Rero aya mazi arashobora kuzoca asahiriza uravye ubukene amazi basanzwe bakoresha ngaha kuri bino bitaro. Azoheza rero ashobore kubafasha ku munsi. Ayo mazi akaba akoreshwa n'imishwarara y'izuba hamwe n'umuyaga nkuba utangwa na Regideso. Mwijambo ryiwe umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana yashimiye umushikiranganje mugenzi we mu vyajejwe harimwo amazi meza Ibrahim Wizeye yabwiye ishira hamwe Amazi Water ko ryoja kubaka izo nyubakwa mu bitaro kwa Kalede. Nagomba nkengurukire nyakubahwa mushikiranganje mugenzanje we yatumbereje irishira hamwe ngaha muri kino kigo kugira ngo aramire abarwayi eka mbere aramire twebwe twese aramire abanyagisagara bose kuko muri kino kigo nta numwe yovuga ngo ntazokizamwo n'ukomeye no musi ejo ashobora kugwara akaza muri kino kigo nyakubaha murongoye kino kigo nubwo bamaze kwibabwira abo musanzwe musangiye ibikorwa najewe sinogena ntayibabwiye ibi bintu mu bibungabunge na cane mu bikingire ntihagire uzohava bigiriramwe ingorane nk'uko batanguye kubivuga. Uno munsi turiko turaronka amazi ituzohave dusanga ejo amazi yakane. Ibi bikorwa vyatwaye uburyo bwinshi. Ubwo buryo rero ntibuze busesagurikira ubusa. Ejo canke hirya ejo canke mu mwaka uza ngo duhave dusanga iriba baduhaye yakane. Akavuga kandi ko ubushikiranganje arongoye nabwo buzobashigikira. Natwe nk'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi turiyemeje kuzobashigikira kugira ngo ivyo tubabwiye mushobore kubishobora. Umushikiranganje Ibrahim Uwizeye nawe akaba yasavye abarongoye ibitaro kwa Kalede kuvugana n'abarongoye ishira hamwe Amazi Water kugira bazobigishirize abakozi bazohora bakora amapompe azoba yapfuye. Ico nagira nsabe abadukoreye iki gikorwa n'umuyobozi mukuru wa kino kigo nuko bo murabira abo bigisha kugira bantretene iga pompe dugana amazi ko hari igihe zikunda gukarika ugasanga irapfuye ibindi byose bimeze neza pompe yapfuye ariko bagusigiye nka nimero yazo hanyuma bakigisha umuntu ukuntu yogira entretien biraramba rwose. Urongoye ibitaro kwa Kalede Stanislas Harakandi akavuga ko anezerejwe no kuba baronkejwe ayo mazi azobafasha mu bikorwa vya misi yose. Ubu rero turonse aya mazi nakarusho gakomeye kubera aya mazi ntagicika tukigira ingorane haba muri utu tuzu twasugumwe haba mu gukoropa haba mu bitaro na cane hari icumba dufise gikoresha amazi menshi cane aho bita biwanderi no kuvuga aho tumesurira ibikoresho dukoresha mu bitaro. Ubu rero kuri twebwe n'akanyamuneza nk'abarongoye bino bitaro mbere no n'akanyamuneza ku bantu batwitura na cane no ku bagwayi. Mwamenya ko ishira hamwe Amazi Water rimaze kubaka inyubakwa zitanga amazi meza zigera kuri 40 mu gisagara ca Bujumbura mu makomine ya Ntahangwa na Muha.